Uburundi ni igihugu cahezagiwe n'Imana ku mpande zose. Kuva kera na rindi Imana yo rurema niyo ifise ikibanza ca mbere mu gihugu c'Uburundi. Nk'akarorero abarundi bari bazi yuko Imana ariyo itanga inka n'ibibondo, mbere n'icivugo co ku ntwaro ya cami cavuga ngo Imana umwami Uburundi. Uyu munsi mbere naho bikaba vyifashe gutya. Twaravyemeje ko Imana ari ifise ikibanza ca mbere muri iki gihugu cacu. Mwibwirizwa shingiro biranditse neza, twese abarundi tuzirikanye ico turi imbere y'Imana, ko twese turi imbere y'Imana. Ico gihe rero iyo bose bamaze kuvuga ko bari imbere y'Imana, bafise ico bategerezwa imbere y'Imana, no kuvuga yuko tegerezwa amatuzi yuko tuja mu nzira ijanye n'amategeko y'Imana nta guhesha. Nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ni umukuru w'igihugu yicisha bugufi, yamenye Imana kandi akayishira imbere mu bikorwa vyiwe vyose. Ubwo ngira muramaze gutangazwa cane n'ingene ijambo ryose ashikirije, yaba mu misi mikuru y'igihugu canke mu biyago agira, aba arimwo imirongo yo muri Bibiliya. Umwaka mwiza kuri mwese. Imana ibahezagire, muze mugire umugisha. Mana mushobora vyose, wewe wamye urinda ihanga ry'Uburundi, ukaba n'ubu warakingiye impanuka umwaka wose, nuhabwe icubahiro gigukwiye. Nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ahamagarira indongozi z'igihugu zose kwishimikiza ijambo ry'Imana muri vyose na hose, kuko ico gitabo ca Bibiliya kirimwo inyishu za vyose. Iyo rero turiko turarongora abandi, natwe tuze turisunga ijambo ry'Imana. Tugisunge. Jewe hari igihe ndemerwa, nkaremerwa neza. Iyo naremerewe ca mpungira mu ijambo ry'Imana, ngasoma neza, hanyuma iciza kenshi ibintu nariko ndasaba canke vyambangamiye nabonye ko ntagira inyonja niyumva, nkaza mbona nk'inyishu ngo gira uku. Hari naho nza mbona ngo humura, ngo nzokwereka, ngo nzobaha imvura nziza, kandi nkaza mbona birabaye. Imana rero y'i Burundi, iyo turiko turarongora igihugu tumenye ko ariyo iri imbere. Dusome ijambo ry'urufatiro tuzomara imisi ne twigishwa ko. None rero nyumviriza ndakugira inama, Imana iyigufashemwo, ube ari wewe mushikirwa w'amajambo y'abantu, wongere uyajane ku Mana kandi ujane n'imanza zabo kuriyo, kandi ube ari wewe ubigisha amabwirizwa n'ivyagezwe, no kubereka inzira bakwiye gucamwo n'ibikorwa bakwiye gukora. Mu kiganiro ku kivi c'uno munsi twashatse kugaruka ku gisabisho c'igihugu co gushimira Imana camaze imisi 4 mu mpera z'umwaka uheze. Kikaba cari catunganijwe n'umuryango wa Nyencubahiro umukuru w'igihugu c'Uburundi. Cane cane muri kino kiganiro turarabira hamwe inyigisho zari zihariwe indongozi n'ugwaruka. Kaze mwese muri kino kiganiro.
mu nyigisho umupfasoni Valérie Hubert aturuka mu gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika yasabikanirije indongozi z'igihugu yashimikiye hanini ku ruhara indongozi zigira mu guhagararira imico imigenzo n'ubwigenge bw'igihugu. Mwebwe mwitega vyose ko biva ku Mana. And I want to say that I think that you could be a model for African Kandi countries. ndizera ntakekeranya ko mwebwe muri ko muraba akarero kadasanzwe kuri Afrika. We have heard applications of Exodus 18 throughout the week. Ndazi ko turiko turaba cyane mu kitabo cyo kuva igice ca 18. And there are many things, many lessons that we can learn from Moses. But today, I'd like to talk about how he is really an example of leadership. Rero ndazi ko dufise byinshi dushobora kwigira ku buzima bwa Mose kandi ndazi ko hariho byinshi dushobora gukuramo mu burongozi. Today I'd like to share 5 principles that we can learn from Moses. Rero nagomba uno munsi muri kano kanya twige ibintu bitanu nyamukuru dushobora gukura ku murongozi Mose. I'll give you just one example how it can be expressed around the world. Reka ndabaha kandi karorero. In the multilateral space at the United Nations, for example, Hariya muri ONU a small country like Burundi can be a catalyzing leader for other countries to follow, to stand together in defense of common values. akarorero hariya muri ONU Uburundi burashobora kuba igihugu gishobora guhindura ibindi bihugu mu guhagararira amategeko canke akarangamutima imico n'imigenzo yavyo bakabafatira kwa karorero. And in fact, Burundi is already beginning to play that role. Kandi kino ciza Uburundi bwaratanguye gukora iki gikorwa. And as a result of Burundi's leadership, other countries are gaining courage to stand together in the defense of health, life, and the family. Kandi kuri ivyo usanga Uburundi buriko buraba akarorero mu kuhagararira amagara y'abantu ubuzima n'imiryango. In 2025, I urge you to get even smarter, learn from others, and be even more strategic, but don't stop. Mu 2025 rero ndabateye intege kubandanya ico gikorwa ciza, mubandanye mwigira ku bandi kandi mubandanye muba strategique, mubandanye mufata nizo ngingo nziza ntimuzohagarike. Hari ku itariki y'uyu munsi nyene mu mwaka uheze hari itariki 31 y'ukwezi kwa12 mu 2023 abamenyesha makuru barambagije mu kungeza aho duhagaze ku kibazo cy'abagabo barongorana n'abagabo n'abagore barongorana n'abagore. Muravyibuka twaravuze ko Uburundi ico kintu ntinikinabaho, ntitwumva n'ingene cohanwa kuko ni sakrirego. Ico gihe isi yose yaratwirutseko gushikaho Banki Mondiale barantelefona bambwira ko kuva ubu Burundi butazosubira kuronka imfashanyo kubera iryo jambo navuze. FMI baravuga bati ntituzosubira gutanga imfashanyo kubera iryo jambo wavuze. Nanje nca ndababwira nti murugara Imana izoca yugurura handi. Kandi guhera ico gihe bararahiye, mwaravyumvise n'ubu barabisubiyemwo yuko badashobora gutanga appui budgetaire ku Burundi. None ni murabe ubu mwaka tumaze turiko tunyinyana nayo makungu ngo dutegerezwa kuvyemera. None ni murabe igihugu rutura uno munsi nyene uvuye muri Amerika ciyaza avuga ati nimugume kuri iryo banga. Sinzi ko mwabitegereye neza.
yavuze ati uri gufata ingingo nziza guma ko nturekure. None ntimubonye ko inyuma y'umwaka baraduteye ubwoba baduhatira kwemera ibitari vyo ko mugiye mubona nibaza ko ari umuntu mutoyi hajya muri Etazina si muto na gatoya mugaraba ni waje kudutera intege umwaka wose wari uheze iyo tuba abanyabwoba twari guhesha. Bishimikije ijambo ry'urufatiro abatanze inyigisho muri ico gisabisho cy'igihugu cyo gukengurukira Imana baragarutse ku biranga indongozi nyakuri. That first principle is the need for dependence upon God. Icambere caranze Mose kwari ukwitwararika gushaka cyane ko ibintu vyose abikura ku Mana, kudependa ku Mana muri vyose. Moses was a man of God. Mose vy'ukuri yari umuntu w'Imana. His relationship with God was the cornerstone of his life. Kandi kudependa ku Mana vyari nk'ibuye ry'umushinge mu buzima bwiwe. And he had a divine calling even though he felt inadequate. Kandi yari afise umuhamagaro udasanzwe muri we nubwo we yumva kumengo ntakwije vyose. Still, God chose him. Ariko hamwe n'ivyo vyose Imana yaramuhisemwo. To lead the Israelites out of Egyptian slavery. Kugira ngo ashobore gukura Abisirayeli mu bucakara barimwo. He wasn't sure he was the right person. Ariko wewe yari yumva ko mengo ntakwiye. On the other hand, the Bible gives us lots of illustrations of leaders who started out devoted to God. Hanyuma kandi Bibiliya iratwereka ubundi burorero bw'abarongozi batanguye bakunda Imana ariko kandi mu nyuma bikabagora. But then they became intoxicated with their own power. Ugasanga uburongozi bafise buriko burabangamira uko bahora bameze. The truth is, ukuri nuko any of us can fall to the temptations. Umwe wese muri twebwe dukoraniye ngaha turashobora kugwa mu kigeragezo c'uburongozi. We have to be teachable, and Moses was teachable. Rero turakeneye kuba abantu bigishwa, na Mose yari umuntu yemera kwigishwa. But whether it's with family or more broadly, good leaders are willing and eager to learn from others. They're teachable. Kandi ikindi kintu gikomeye umurongozi mwiza yemera yemera kubandanya kwigishwa kandi akemera n'impanuro ziva ku bandi. And that leads us to the third principle. Reka tugende ku ca gatatu gikomeye. And that is a good leader knows they can't do it all. Umurongozi mwiza yama yumva ko adashobora gukora vyose ari wenyene. And they can't do it alone. Kandi ntashobora gukora vyose icyarimwe kandi wabikore wenyene. So what kind of people was it that Jethro suggested to Moses? Mbega Yetiro ariko arabwira Mose gutoranya abantu bameze gute? He told Moses to find people like himself. Yariko arababwira Mose gutoranya abantu bafise kamere canke bameze nkawe. Men who fear God. Batinya Imana. Trustworthy men. Babizigirwa. And those who hate dishonest gain, no corruption. Kandi badakunda ingurire canke inyungu mbi, badakunda igiturire. It's important that we surround ourselves with the right people, but it's also important we lead by example. Rero ni vyiza ko dukikuzwa n'abantu beza, ariko kandi ni vyiza cyane ko turongora abantu badufatiye ko akarorero. Which leads me to the fourth principle that Moses teaches us about leadership. Iki rero kidutwara ku kintu ca kane Mose yariko arongora abantu yisunga. The fourth principle is a good leader does the right thing regardless of the circumstances. Icakane kivuga ati umurongozi mwiza ategezwa gukora ivyiza ataravye uburemere bw'ibihe ariko aracamwo canke arimwo circumstance. This means the person has consistent good character. Nukuvuga uwo murongozi uwo muntu afise karaktere zitigera zihindurwa n'ibihe. It requires they have moral courage. Ariko kandi ibi bisaba ishaka ribandanya.
And the fifth and final principle reka ndababwira icya gatanu nyarutsa is practice humility in leadership. no kugerageza kuba uciye bugufi mu burongozi. This one is really hard. Iki kirashobora kugora. But it's woven in throughout all of the other principles. Ariko kandi nivyo nabijya bindi twariko turavuga bishobora kujyamako. You know, Moses was described as the most humble man on earth. Murazi ko Mose ari umwe mu bantu bari baciye bugufi ku isi. The biblical model of humility is not weakness. Rero Bibiliya iriko iratwereka uguca bugufi si intege nke. Rather, it's strength expressed through service, servant leadership, and wisdom. Ariko ni inkomezi zo kugaragaza ugukorera abandi mu bwenge bwose. The bottom line is, our positions are not just jobs. They are a divine appointment. Nashaka kubabwira ko ivyo turimo canke aho turi sakazi ariko ni igikorwa Imana yaduhaye dukora kubw'abandi. May God give you and all of us the wisdom to lead like Moses. Rero ndasenga ngo Imana iduhe kurongora abantu nk'uko Mose yabigenjeje. Mu burongozi, quel que soit le niveau ya leadership, naho buri ku rugezo rudasanzwe umukozi rurangiranwa w'Imana, wumva ijwi ry'Imana ivugana nawe, Imana iragusaba kugira uruhande yawe abantu wumva ko utegerezwa kumvira, uteza kuhanuza, kubera ko bafise ubundi buryo bwo kubona ibintu kumbure bitandukanye n'ingene ubusanzwe bikora. Toute autorité vient de Dieu. Abantu babihenze kandi bamwe barabyihenda ko bakibaza yuko ububasha bwo kurongora cyangwa gutunganya ibintu buva ku bwenge bwabo gusa. Ariko umuntu ugira ngo ashobore kubaho biva ku Mana. Cyo gituma shima cyane numva nubaha cyane nyiri cyubahiro mukuru w'igihugu kubona ashobora gutegura umwanya nk'uyu. Abantu baza gusenga, abantu baza gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo batahure yuko naho buri ku rugezo rwo hejuru rukomeye ububasha n'ubutegetsi n'uburongozi ushobora kuba ufise buva ku Mana. La sagesse ne vient pas de l'intelligence. La sagesse vient de la révélation. Mandi majambo iyo uriko urahishurirwa birengeye ivyo wize bikakuzana gukura ivyo wize bigashobora gushigwa mu ngiro nivyo vyitwa ubwenge buva ku Mana. C'est ça la sagesse. Rero kugira ngo ube muri leadership nziza utegeza kuba ufise uko gusabana n'Imana kuguha kumenya ibirengeye ivy'abantu bazi n'ibirengeye ibisanzwe. Iyo uri umuntu w'imboneza cyangwa iyo umuntu w'umurongozi utegeza ko umuntu ubwira abantu ivyo bitezeko ku buryo igihe umuntu adashikije yabwiwe uronka aho mufatira. Il devait communiquer une vision claire. Niyo twifuza gushika. Murazi ko biratwereka neza ngo iyo abantu bagenda batafise iyerekwa ryo bariko baraja barahona. Iyo twumva batubwira ati hariho iyi mbona kazuza y'u Burundi mwaka 2040 mwaka 2060 ni viza gusesangura ukamenya uti mbega jewe mu gisata ndongoye ndimwo nsabwa iki kuko turashobora guha gufise icitegererezo kinini muri rusange duhabwa ku rwego rwo hejuru mu buryo bw'igihugu mugabo muri zone ni bisigura iki nyumba 10 bisigura iki ku muntu aba muri ijyanzu yiteze ko ubuzima bwe buzari bwiza gusumba gute nitwashika kuri mbona kazoza. Umuntu wese mu buzima kugira ngo ashobore kugira ishaka ryo gukora no gushika kure atsa kugira igicapo. Asakugira igicapo aha niho nifuza gushika. Rero ivyo bimaze kuva mu nzira. Umaze kuba umuntu umusenzi. Umaze kuba umuntu azi kuvugana n'abantu akababwira iyo bari koraje. Ukaba ufise imbona kazoza itomoye. Ukaba ufise umugambi mwiza utomoye. Fata umwanya rero uhitemwe abantu. Kuko ivyo ntuzobishobora wenyene. Navyo genda gute ntuzoshobora kubikora ngo bikore wenyene. Abarundi barayamaze bati umwami agirwa n'abagabo. Ibi biko turiga no munsi mw'ijambo ry'Imana vyari ivy'akame mu gihugu cy'u Burundi kuko umwami yamye agirwa n'abagabo. Mbega abagabo buno munsi baracameze nk'abo bagabo bo ku gihe cy'umwami. Umwami hagize akantu kaba
haba hariho abantu umenga babibonye bakavuga bati iki kigiruko. Nobaha akarorero igihe abamisiyonari bashika imugera, umwami yahamagaye umuhanuzi wiwe mu vy'ijambo ry'Imana amubaza ati tubatere canke tubareke. Aca mubwira ngo bareke, ngo niba batarabi Imana ngo ya mana y'imugera nyene izobikuriraho. Umwami aca arabareka. Umva ko umwami yabafise abandi bantu kandi bari sage bemera kumuhanura. Ubwo nico kimwe ubu nta bantu bitwa ko arabahanuzi abari kufasha umukuru w'igihugu bahava ngo reka turabe ko abishobora. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yishimikije ijambo ry'Imana arerekana ibiranga indongozi ikora uko bibereye. Imana yavuze turondere abahanuzi b'intwari. Intwari no kuvuga iki? N'umuntu yitangira abandi. Ntimuze kurondera ngo hari izindi siguro z'intwari. Intwari n'umuntu biguma canke vyoroha ategerezwa guhagararira igihugu n'abene gihugu no gupfa gapfa. Mugabo twebwe tubonye bigumye duca twirabira inyuma. Batubwira bati abagabo bubaha Imana. Ubwo izi ndongozi z'Uburundi zirubaha Imana. Umuntu ari kumwe n'Imana agenda ahagaze neza avugira heru, kuko arazi yuko ivyo ariko aravuga ari binyakuri. Dubanze dutinye Imana rero. Umuntu yemera Imana icambere yicisha bugufi, kuko nawe urazi ko hejuru yawe hariho uwundi mugabo kandi akugaba, uca wicisha bugufi. Uca wicisha bugufi. Umuntu yemera Imana arazi ko atishoboje vyose, Imana ari ibishoboye. Ati nabagabo bakunda ukuri. None umaze kubona aho umuntu avuga ati ko ari urya kirazira ko ndabivuga, ko ari urya ivyo yavuze bitiye vyitwa ukuri, ugasanga abantu bariko barementanya ikinyoma ingene bovuga ko nakari mubi. Ubwo turafise indongozi nazo zishobora kuza kuba ziti we bijya bintu uri kuragira twe tubona umenga ntibishoboka, twereke ingene vyoshoboka. Mu bisanzwe mutegerezwa kuza mukambwira ukuri, hanyuma uko kuri tumaze ukumva kumwe tukakujana mu bandi. Nico gituma nababwiye nti uwo mwaka 2025 hinduka, twige kureka kuba biyorobetsi tubika imitwe gusa ngo turi ntungane. Umuntu w'umunyakuri yemera Imana yumva ari fier. Cyene hakobesha nico twaje mubona murigira mubona je bafise ubwo. Cyene yashake hazi iki? Uwo muntu yoba ruta Imana ndamwe ndi kukuri kwanje. Je kukuri emwe kurya yavuze je sindekura kukuri murabizi namwebwe none. Murabizi. Kukuri sinshaka kwemera kurekura. Kandi narababwiye nzohemuka u Burundi je ndabubonye ari igihugu kitakija gusaba imfashanyo kidasaba ingurane, ari igihugu uzosanga dufise amadepo ahubwo mu yandi mabanki yo kuyisi tutagira ico dukoresha amahera. Nagira ndababwire rero u Burundi nituve muri iyo complexe d'infériorité, tureke kwigaya turakomeye. Hanyuma bakavuga bati ngo abagabo banka igiturire muri babahanuzi. Urazi ko ari abantu bahigiturire ngo bahishe ibintu ngo sindabimenye. Abahanuzi baje bo bimenye. Uzosubira kumbwira ngo bampenze kandi ari ukuri. Emwe tuzoca dukeba hibotse. Ubu nta kuza turafyina akantu kononye covamwo. Ega nukuza ndabibabwira. Ntidushobora gutera imbere tumeze uko tumeze. Dufise umwami Sebarundi afise indoto, arahishurirwa, arerekwa, arumva ati bino bintu jewe nzosenga Imana nje imbere yayo gusa, ibisigaye Imana uzomfashe. Niyo mpamvu ubona ari ivyiteka, ari ivy'icubahiro kuronka umwami asenga Imana, yubaha Imana.
ukuyama ndavuga ati uburundi shaka ntibusishaka uburundi bukenye burangwamo ibiturire burangwamo ruswa ubwicanyi shaka ubufise ubutungane bwiza kandi gwaruka mwebwe ni mwebwe nyene twebwe tuzoba twajegeye ariko ni mwebwe dushaka ofete ugwaruka nituza gusa kuvuga ubu duhamagariwe no gutora inyishu y'ibibazo by'igihugu ubu ntibadukeneye gusa ko turi abahungu ko turi abakobwa bahagaze bameze neza bavuga igifaransa cyiza n'ama-akisa meza n'ibyongereza ibyo birakenewe ariko biherekezwe no gutorera inyishu z'ibibazo turi navyo ubu rero dukeneye umuntu avumbura indoto zituma tugera muri 2040 tugeze muri zirya ndoto uyu ni uwo mujene agizweho sivyo aciye ubwenge azana ubwenge ubumenyi utegerezwa kujayo uri umusore uri umukobwa ushize ibirenge hasi uzico ujanyeyo ivyiyumviro imigambi kubaha guca bugufi gukora utari maboko utari kinebwe nyamico baravuga baruka turi kugahiri ariko aravumbura izahabu obeme ariko aravumbura ibintu bikomeye cyane akavuga tugwaruka turajanayo 2040 uriko wiyumvira gute 2060 uriko wiyumvira gute 2040 rero babantu batwara igihumbi ijana 50 cumi akeneye kugwaruka siba maboko sabantu bariko barareremba gusa. Mu nyigisho yahaye ugwaruka ku munsi ugira gatatu w'igisabisho c'igihugu cyo gukengurukira Imana, nyene icubahiro umukuru w'igihugu yabasabikanirije ibikuru bikuru vyaranze ubuto bwiwe, mbere akaba yaboneyeho n'akaryo ko kubahamagarira kumenyera ibikorwa kuva bakiri bato. Jewe namye nshaka kwikukira kuva nkiri mutoya. Je nabwizo kuri jewe neguriye ibutura yiwanje niga mu gatatu. Kandi nababwira ingene nakora. Akweri je nahe kubesha. Narumva ko ntegerezwa kwironderera nkiri umwana. Wowe urazi cari cyo kuvuga uti ntegereza kwironderera amahera. Hajya tuvuye ku ishure hageze mwisoroma ry'akawa. Twacha tuja aho basya ku mashini ntizari nkubu cari icumu zunguriza guki. Umutama ntiyashobora kuzunguriza. Twebwe abana twacha tugenda rero tukabe twe tuzunguriza tugagasya hanyuma gaca duhemba. Yaguhemba urushi. None ku munsi ukoreye nka 5 amashi 5 ugaca umufasha no gutora ibishishwa. Wasanga hazogera gushora umaze gukwiziba kurejya kawa. Amahera nk'amajana 2 wabo yarose. Wasanga ari nka desa senka ntibakure. Desa senka ntibutura kugwa 20. Mbe 20 kugira uyaronke. Ico cyari cyambere nakora. Ubwa kabiri narashobora gufata hajya basoromye ibiharage nkagenda ntora urutete rumwe rumwe gushika nkaronka isorori y'ibiharage. Isorori cyaba ari nk'ikiro cyagwa nk'amahera hagati ya 30 na 50. Aho nkaba ndose amahera. Ahandi rero ngaja gukuba ibikamba nsiba ibiziriko. Ikizi urazi kuvyuka saa 9 y'ijoro uri umwana wiga muri primaire. Saa 9 y'ijoro ugiye gukuba ibikamba kugira uronke ibiziriko mundwe n'abafise ibiziriko 10 kimwe cyagugwa 10. Mwumve izo nguvu nakoresha mugabo mundwe ngaca amahera 100 gusa. Mugabo yaratumye nca nigurira inkoko ngura inkwavu ntiyororera. Inkoko hageze yuko impeshi hajya barimye ibiharage kuzirika
cyari ikibazo ugaca uzinduka mu gatondo ka kare kurondera ibisindu mu nyovu. Ibisindu ni bya bindi birimwo umuswa indani, ugacuruza n'ugwikoreye, ugaca umenagurira mu nzu washizemo inkoko zawe, ugaca uja kwishura. None siniga jewe kweri hanuka nibaza ko je ntari mu bana batamenya mu ishuri kabisa, naho byaruko ivyo rero byose je amashimwe ku ishuri nari narayamaze, baduha amasabuni n'amakaramu n'amakaye. Mama harateye igihe ataza no kumviriza amanota, yumviriza gusa abavyeyi bariko barataha bariko baravuga ngo urazi ngo umwana wo kwanaka. Jewe ako kantu rero naragakuranye, mugangira ngo ntahandi bavuga ngo atagapfuye ntagakira, ngo akereke chose marerebo njyana kubera nakuze ntabona papa, njyana nico cabitumye ndibako. Mugabo na je nca ndagira ibibazo, ubuto bwanje bucabugira yesheke kandi narabubona mu maso gutya, ko nari muri kaminuza hacatera amagume. Yesheke yanje rero mba ndayibonye, rero niwo munsi nabonye yesheke y'ubuzima. Eje mu 1998 nari ndwaye kwashije ubu mubona uyu izi ngohe za rero ukazoshikana imyaka 60 urimarira, ubusigaye ari wa wundi rero wicuza gusa uti iyo menya kuko ubu ntaco ngishoboye, ubu ntaco nkigize iki. Muri ugwaruka rero ivyo mubimenye mutarondeye hakiri kare, ntimuzoja kuba n'indongozi kuko ntaco muzomarira igihugu. Ico rero sico tubipfuriza, twifuza yuko mu bugwaruka gwiza. Ugwaruka gwiza rero n'ugwaruka rufatira akarero muri Bibiliya. Ntimuze muje kumarondera ubuzima kure gose. Muri Bibiliya iriya la vie. Ubwa mbere muri Bibiliya barakwigisha neza ingene ubumuntu. Umwana azoba umuntu ni umwana yemera Imana, yumva Imana imbere yiwe, yumva kumva umuntu w'umunyakuri, kuba umunyakuri ukiri muto. Ubu twari buva mu bwana, utabaye intwari ukiri muto ntushobora kuba intwari ukuze. Ubuhizi ubutangura kubupima ubunyene, ukaba wishinga rero wicariye ngaho, papa afise imodoka, papa mpimodoka, hazotera igihe uvuga uti nisaidie nirogote gari kuyarara. Ntimuravyumva, hariho abantu banyura umogi bazi ngo rurabatungisha ngo baca baho neza. Abapsikologe nibo baravyize neza, barerekana umuntu iterambere ryiwe. Niyo bavuze bati kuva umwana avuka gushika ku myaka 17 ni imyaka uburaba abandi gusa ivyo bagira bakakubeshaho, ntiwigera umenya ko papa kena ziko ari umutunzi. Papa uranzanira inyama uno munsi duheruka kurya inyama kera nawe ntagira n'urufusha. Papa uzotugurira impuzu za Noel ntagira nihera rimwe. Ni imyaka ubuzi ko papa ari wakubeshaho, urumva nawe mu mutwe nta n'ubwenge bwo kwironderera ubufise. Iyo myaka rero utayirabiyemwo neza ngo higire, kuko utegeza kwiga. None papa ibangaburira biva amaja kugira nawe umenye ico uzokora. Utashoboye gukora kuva ku myaka 18 gushika ku 45 ngo wikorere wironderere, ntushobora kurongora n'abandi, ntibikunda. Sebarundi yaragarutse mu nyigisho yahaye indongozi ku ngorane zishikira igihugu iyo abatanga kori biyobagije gutanga amakori n'amatagisi nk'uko amategeko abitegekanya. Uburundi butegeza gutera imbere udutobera wese, ariko gantuze gusanga abantu banka gutanga ikori n'impaka. Mwe mwari bwabibone mwese ari ikindi gihugu murigira mwumva umuntu yanga gutanga ikori n'impaka gantuze ngo bagiye kumwishuza ngo hariho undi ngo ikindi gihanganye ngo icage telefone ngo mwe mugiye mu biki, ngo mugiye mu biki. Twaraharuye aha nituraheza no guharuraga abaheranya amakori, tumaze gushika ku miliyaridi 297. Abantu baheranye duharura gutya nyene baheranye, mwumva ntabarabara ririmo gantuze
nta bitaro birimo. Mwumva amahera y'abene gihugu teveya mu bisanzwe amahera y'abene gihugu bayaha umudandaza kugira umudandaza yazane mu kigega hanyuma aje kubaka ibikorwa by'abene gihugu agaca yagumya akabaguyiwe. Aho naso n'abantu baba bafise icyambere babanza kuri hayo mahera. Aho naravuze nti kuko nubundi ntibateza imbere igihugu wanga gutanga ikori nta gihugu ariko yateza imbere iyo fuma y'ugara akatuviramo hakaza batanga amakori. Hari abo cyavuga ngo iterambere ngo umugwiza atunga wone umugwiza atunga udatanga ikori ariko afashe iki gihugu adatanga ikori ganoze. Ico gituma tuzorihisha ku nguvu sentare nizwe zirakorana kuko n'ubwicanyi bw'ubutunzi crime économique. Sentare ngaho parke ibiritegura kuko tuzogurisha ibintu vyabo abene gihugu baronka amahera yabo kuko babaririye amahera. Izo miliyaridi zozo za mbere tumaze guharura 297 ntegerezwa kuzibona ntazibonye turagurisha ivyabo amahera aje mu kigega hanyuma aje mu iterambere ry'abene gihugu. Mugabo mubimenye yuko umwaka wa 2025 no mwaka dushitsemo twajeje kugira ivyigwa byose n'ivyigwa by'abagezi ba nabi twarabibonye. Ikintu gusa nk'indongozi ndabatekereye mugende musome ingene Imana ikora y'indongozi za menje. Mugende musome mu gitabo ca Ezekieli kuva ku kigabane ca 34 kuva ku murongo wa 2 gushika kwa 6. Abene gihugu namwebwe nimugire ngo abandi baribagirwa ngo ni ndongozi gusa. Imana ntiyemera nabigira ubushuri ubusuguru bwigira ibiteze. Muce musoma muri Ezekieli 34 kuva ku murongo wa 17 gushika kwa 31. Tuzoguma tuza turigishanya kuko abari ku rugendo baguma baza barigishanya ku ntambwe mugubu turiko ducana amahani kugira ngo tuze rutangura umwaka twese dufise umutima ugororotse. Mbega ko Imana yadushize imbere indongozi zifise imbono nziza yo gushikana Burundi na bene bwo mu iterambere rirama, nimwumva ko igisigaye ari ikiraba wewe na jewe. Ikiruta ibindi muri vyose ni ukumvira indongozi zacu na cyane cyane indongozi kizigenza General Major Varisito Ndayishimiye.